muri y'amashengero yacu ya Pantekote babatugwaruka b'abakobwa bati umuntu muri mwebwe yoba amaze guhura n'umugabo cyangwa umusore akamusaba ngo basambane abitwandikire. Muri Nyakirwa basanze abakobwa benshi bo mw'ishengero bamaze gusabwa n'abagabo n'abahungu bo mw'ishengero ngo bakora ibyaha by'ubusambanyi. Ubu abantu bari mw'ishengero buzuyemo ibyifuzo by'ubusambanyi ku rugero ruteye ubwoba. Iki gihe Yesu akiraba yavuze ko ari igihe cy'igisambanyi. Porogaramu y'isi iri kwirashira abantu mu byifuzo by'ubusambanyi birenze urugero. Abantu bagendana ibyifuzo by'ubusambanyi birenze urugero. Abantu bari mu ishengero, abagabo n'abagore n'imisore n'inkumi babuzuye ubusambanyi. Ndafise umugenzi wanje w'umuvugabutumwa bari bamutumiye nk'uko badutumiye arigisha mu bikorane. Yari umutumiye ngo ndabasobanurira ngo kino gihe n'igihe cy'igisambanyi. Mbere muri ino isi ivuga ngo gusambana si icyaha. Mbere ubu hariho n'amadini, nyuma y'uvuga n'iby'ukuri, hariho n'amadini yigisha ngo iyo umuntu umusabye ngo musambane akabikwemerera utamufashe ku nguvu ngo nta cyaha kiba kirimo, Imana irabyemera. Isigeze ahantu hagoye n'abanyamadini bahaye bigisha ko gusambana atari icyaha. Iki cyaha rero ni icyaha kiremereye isi, kimeze nabi cyane. N'igihe gisambana n'igihe kimeze nabi, n'igihe kigoye cyane. Muri iyi si ubusambanyi ikintu kitubabaje cyane, kituremereye, gihanamiye urwaruka rwacu, ni uko ubusambanyi bwaramaze kwinjira mu ishengero. Bwarinjiye mu ishengero, abantu barakora ibyaha by'ubusambanyi. Ubu busambanyi bwaramaze kuva mu isi bwinjira mu ishengero ry'Imana. Abantu bararirimbana bipfuzanya, buzuye ibyifuzo by'ubusambanyi mu matelefone yabo, bahanahana ibintu biteye isoni. Uwo mukozi w'Imana rero aca arigisha. Hajya mwigaheza abantu banezerewe nk'uko turiko turanezerwa mu ijambo ry'Imana. Aza abona umuntu aje kumuramutsa w'umukobwa, aramubwira ati mukozi w'Imana, kuva uhaye urigisha nagumye nifuza ngo icomba ntaryamana nawe. Yari umuntu ari mw'ishengero ngo ko iwanyu hari abantu ubona bararabuka ukagira ngo bahebumvirize ijambo ry'Imana barapfuye. Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu yihaye ibyifuzo ngo abapfuye ahagaze. Hari abantu bapfuye bahagaze bari ngaha biyegereza abakozi b'Imana batabarondera ku imfashanyo y'imwemu, buzuye ubusambanyi. Iki ni igihe kibi cyane. Ni mu ndaro ngomba gukemura imwemu y'ubusambanyi mu izina rya Yesu, kandi ndifuza ngo iyi mwemu ipfe muri mwebwe mu izina rya Yesu. Ababyizeye muti amen. Iyi mwemu y'ubusambanyi ipfe mu izina ryanjye. Iki gihe ni igihe cy'igisambanyi bene nawe. Iki gihe ni kibi, reka nababwire amakuru mabi. Iki gihe ni igihe cy'igisambanyi. Murazi yuko ubu bariko barasaba ngo abana uhereye muri primaire batangure kubigisha ngene basambana bakiri muri maternelle. Kandi mu bihugu bimwe baramaze kubitangura. Mwene data telefone yarambaye ati muri iki gihugu mbamo, ati iki gihugu abana kuva mu ya gatatu primaire barabigisha ngene basambana. Ati ugeze mu ya gatanu, mu ya gatanu umwana abigisha baramubara ati ukazokumva wakunze umukobwa cyangwa wakunze umuhungu, uzotubarire mwana tubibafashemo ingene mwinezereze. Iki gihe ni igihe gisambana cyane, ni igihe gisambana ku rugero rugoye, ni igihe gisambana ku buryo abantu bahe barasaba ngo bagende gusa, kandi ibihugu bimwe bimaze kwemerera abantu kugenda gusa. Hari igihugu kimwe twigeze kujyamo dusanga abakobwa babo
urengana. Winjiye muri resitora usanga kashinze umupira ko nyene muri yo siripe nawe ukicara nawe ukaja n'umuco bakurya wogira byarabaye nabi. Iyi si irasambana kandi udakomeye urarunduka, ibizunguzungu biraguhitana. Iki ni igihe kibi, ni igihe gisambana bene data, ni igihe kimeze nabi. Ibisagara bimwe mw'isi uhanyura bigendamo, hari ahantu uciye urengana usanga abantu bakuye impuzu zose bitanze bariko barahakaza abantu. Mu bihugu bimwe mu gusambana babishize muri bijya bintu bimeze mu kwiruhura, nk'uko umuntu yiruhura mu bindi byose. Murazi umuntu agombye kwiruhura n'umusonga agize agenda akiruhura. Yesu adufashe. Mwene data yarambariye ati nagenda ko ari ikintu kibabaje, ati mu bihugu turimwo, ati inzu baduhaye twahawe turiko turajyanaga bene data. Niko ndababwira mu kigihe n'igihe gisambana, n'igihe gisambana ku buryo abantu muri kino gihe bariko barapfa ari benshi, bariko barahemuka, bariko baragwa, bariko barasubira inyuma. Ndakwifurije muri iki gihe Imana ikuzuza ubushobozi bwa Mpwemu Yera kugira ngo ushobore guhagarara mu izina rya Yesu. Amen. Uwo mugabo yarambariye ati hano iwacu muri iki gihugu ndimwo, ati iyo baguhaye inzu, leta yaguhaye inzu iguhanamo n'urupupe rw'urugore. Ubwo rupupe rw'urugore yarunyeretse, rufise amabere nk'abagore, kandi yambariye ngo urukozeko rufise umubiri kujya k'umugore nyene. Ati kandi rufise ibice byose bijya by'abagore. Abagabo rero badakijijwe bamuhaye nkuru nibwo baryamana bagasambana bagakorana ibyaha. Ati kandi iyo baguhaye bagutegeka yuko utaruta, kuko ngo n'uruntu rw'amahera menshi. Ubu n'abantu barasambana n'ibyo bintu. Uwo mukozi w'Imana rero mwene data yari yarufashe mu nzu yashikiyemo, acarumanuka n'ahantu muri pubere epfo, acagenda rutererayo. Aho rero munsi ya telefona yamanutseyo ararufukura ndaruraba. Uharuraba nyene n'ubudame nyene usanga rumeze nk'umugore nyene. Twaruraba amatwe n'amadame ariko arutwereka. Birateye ubwoba, mvuze amajambo make mbwabwo ivyo mvuze byose muravyumva. Ni ibintu biteye ubwoba. Isigeze ahantu isambana, isigeze ahantu ubusambanyi burenze urugero. Abantu ba kino gihe nagira ndabifurize kuzura Mpwemu Yesu. Birikarahamu yigishije ngo iki gihe ubusambanyi buhari, abantu mudakijwe ngo mwuzure Mpwemu Yera, twagira tube turabahebuza ntabwo muzosobora kunesha. Hari ubusambanyi buteye ubwoba. No mu bwenge bw'abantu hari impwemu z'ubusambanyi ziyerera zigenda zisuka mu bantu, ugasanga abantu bo badukanye ivyiyumviro bidashoboka. Ugasanga umuntu ariko arisambanya, ugasanga umuntu ariko asambanira kuri telefone, ugasanga umuntu ariko arungika ubwambure bwiwe hirya no hino. Birateye ubwoba cane. Ndagenda kwifurize iki cabo gihanamiye urwaruka rwacu, Imana ikigukize mu izina rya Yesu. Nagira ngo mbaze gatoya urwaruka, kandi munyishure nimba mwumva ivyo nabajije bifise inyishu. Mbega umuntu arashobora kuba adasambana? Mbajije nti mbega umuntu arashobora kuba adasambana? Mbega umuntu wewe yasambanye arashobora kwihana ubusambanyi akabunesha? Nibande bizera ko umuntu ashobora kuba adasambana kandi agakomera neza, akaba ari normal. Kandi ibintu n'abagabo birabaraba n'abagore birabaraba. Hari abatamu bahe barasambana bakuze bafise imvi, bane mukazobona n'abatamu bafise imvi. Ntimuzosubire kubegera cane. Usanga umutama atakigira amenyo ayasifura inkumi, nawe nta n'amenyo akigira urukondo ruca rukoroka. Ni igihe cy'igisambanyi giteye ubwoba, giteye ubwoba cane.
ndabifurije kunesha ubusambanyi mu izina rya Yesu. Rero ko ndi mu nyigisho ntimundabe nabi, ngomba mvuga ukuri kose. Ndagira nsubire mbaze, umuntu ashobora kuba adasambana? Yego. Sa? Yego. Akomeye? Yego. Ati reka sha reka vyokunda gute. Umuntu ashobora kubaho atavuga ibishegu? Yego. Mbega ufise telefone hoho woba utaravya bishegu bashira ngaho? Yego. Jewe n'ukuri nagomba mbaza umuntu mugwaruka, twe twiyagira n'ugwaruka n'abakuze. Je nagira ndababwire mpagaze imbere yanyu mu buzima bwanje bwose, vuba ngiye gukuriza imyaka 47, sindigera nsambana na rimwe, kandi nzorinda mpfa ntasambanye mu izina rya Yesu. Amen. Ko mutamvugira amen ni kubera? Amen. Hari umuntu yumva ati mana yaje, ujya umuntu arakomeye kweli. Yemeye nagira ndababwire ngo mu izina rya Yesu intsinzi irashoboka. Muti amen. Amen. Yaba mwari abahungu n'abakobwa barinda, n'uwaba yaraciye mu busambanyi yari kudushingira akatubwira ati jewe naraciye mu busambanyi, mugabo Imana irangendera irambohora, ubu rero narafashe ingingo sinzosubira. Kubera umwanya uhaye urandega, reka ndabareke mugabo ndazi ko bariho abantu Imana ikura mu busambanyi bakabohoka bakabindesha mu izina rya Yesu. Rwaruka rwacu ndabifurije kunesha mu izina rya Yesu. Amen. Nondega amatwi mvuga ibintu by'imwemu bigoye cyane, ndabaki abo ubwenge buri ku byo mpahenda mvuga ndabaranga ngo mvuga ibintu bigoye kumva by'ubwenge bw'imwemu. Mumurikire kandi mumurikire mu ndaro. Hari igituma iyi si ubusambanyi bugwiriye cyane. Mumurikire cyane, turi mu nyigisho tuko turaganira vuba cyane. Ishengero rigiye kuva mu isi, kandi mu kuva mu isi kwaryo Antikristo azocaza, aca atangura gukora ku mugaragaro. Hari ivyigwa bimwe n'ubushakashatsi bumwe bwibaza yuko Antikristo yoba amaze kuba ariho, mugabo ataraja ku mugaragaro gusa. Hanyuma rero muri iki gihe rero ikiriko kirakogwa, hariko harategurwa abakozi ba Shetani bazokora ku ngoma ya Antikristo. Abo rero kugira ngo bashoboke bisaba yuko binjiramo imwemu mbi n'umwuka wa Antikristo. Ndabibutse yuko ubusambanyi ni kimwe mu bintu bituma habaho uguhanahana imwemu mbi. Iyo abantu basambanye baba bariko barahanahana imwemu mbi, kuko birivuga ngo iyo umuntu yifatanije n'umusambanyi aba abaye imwemu imwe nawe. Ndabika ikigo bahaye baracumva neza, ngomba ko mucumva, ndaza gutora umwe n'ubwo kwabisubira muko nabivuze, ngomba mucumve neza. Iyo abantu basambanye haba ihanahana kiki kimwemu zimeze gute? Kimwemu mbi. Reka ndabereka akarorero. Uyu mukozi w'Imana arashobora kuza akansaba ngo ndamurambike kw'ibiganza. Ndamurambitse kw'ibiganza, hari umugisha w'imwemu Imana ishobora kwakira ikawumuha kubera ndamurambitseko ibiganza, akaronka umugisha w'imwemu. Ibyo nimubyemere? Rero no muri iyi si y'imwemu, iyo abantu bagomba guhanahana imwemu mbi mu buryo bunyarutse cyane barasambana. Nico gituma umubona isi ikwirakwiza ubusambanyi cyane mu buryo butandukanye, kugira ngo abantu bagwiremo imwemu mbi ari benshi cyane. Nico gituma uwudasambanye n'umugore cyane n'umukobwa n'umugabo, usanga ari umugabo n'umugabo basambana.
uwo mugenzi yari amarembo muri icyo gihugu arimwo, abantu bararambiwe no kurongora abagore cyangwa kurongora abagabo. Ubu usanga bariko barongora, ubu ngo abagabo cyangwa abagore ibintu bakunze kurongora n'ibintu bitatu: ni imbwa n'akayabu n'agakwavu. Ibyo nizo birongorwa cyane. Usanga umuntu agatwara ntagahamagara ngo sheri, ngo sheri. Cyangwa ibintu byose ino bavugana ngo shu, babivugana n'akayabu, babivugana n'imbwa, babivugana n'urukwavu. Aho n'isi igeze ni ukugira ngo habandanye bihanahana imwemu mbi. Muri ino minsi kandi hari umuvuduko ukomeye w'uko n'abantu badasambana ngo babishitse, basambanira ku buhinga bwa none, bakaraba ry'amafilime y'ubusambanyi. Kuko iyo uhora urayaraba imwemu ikoresha bajya abantu, nawe iraza ikakwinjiramo ukumva ufatanye nabo. Ni ukuvuga mu yandi majambo nawe ugatangwa gusambana n'abo bantu. Kandi ibi bintu by'ubuhinga bwa none kubera bikontororwa n'abasataniste, ubwo bugingo bwawe wahaye ibyo bintu baca babufata, nawe ukaba muri sisiteme yabo yo gukorana n'abadayimoni. Ikindi kintu cyo kiranga abantu ubu ni ibi byaha byo kwisambanya. Ngomba kubivuga mu majambo yumvikana. Iyo abantu bisambanya ni uko baba bafashe igice cy'ubugingo bwabo bakagiha abadayimoni. Kuko nta muntu yisambanya, ahubwo uhari usambana n'imwemu mbi. Iyo mwemu mbi rero iraza ikakira igice cy'ubugingo bwawe ikagitwara. Kuva uwo mwanya ubugingo bwawe bukabohewe ikuzimu. Muri ino minsi dufite abantu benshi bari mu ishengero. Ibyiza ndababwire, hariho n'abadame bisambanya, hariho n'abagabo bisambanya bo mu ishengero bakisambanya. Abakobwa n'abahungu benshi barisambanya bakanavyigisha. Nagenda nabahanure yuko nagenda nabahanure muhindura iyo mvugo, nta muntu yisambanya abaho. Iminsi yose uzokora ikintu nk'icyo uzamenye ko usambana n'umudayimoni. Rero ubu dufise abakozi ba satani benshi, kuko abasataniste bari uburyo bubiri. Hariho abasataniste biyizi, hakaba n'abasataniste biyizi. N'abantu baboshwe n'ububasha bw'umwiza, baza bakorana n'ikuzimu mugabo batabizi, ariko barabyiyemereye bonyene, barabisemo. Ikiyo ni ikintu gitera ubwoba cyane. Satani yariko ategura umuzo wa Antikristo ku rugero rukomeye, abantu baraboshwe. Muri izi nyigisho, isengesho ryanje mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mugorora ukuboko naturira isengesho mwema hayaramu. Haleluya. Kayitonde isengesho nongeye gusengera ishengero ry'Imana, ndatuye ukubohoka mu izina rya Yesu. Abantu baboshwe turababohoje mu izina rya Yesu. Imana ikubohore. Amen. Imana igukize, Imana ishe imigozi ikuboshe, Imana igukwidegembya, Imana ihe ubugingo bwawe amahoro uhereye iyi saha. Kumiza ikiganza hejuru. Ububyizera kumiza ikiganza hejuru. Amen. Haleluya. Imana ikubohore. Uyu mugozi umaze igihe kirekire ukuwoshe, ndawucagaguje mu izina rya Yesu Kristo. Muri aya majambo turiko turiga, ndongeye kwatura ngo Yesu akubohore mu izina rya Yesu. Amaraso yiwe yongeye akubohore mu izina rya Yesu. Intsinzi y'Imana ibe ku bugingo bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana irakeneye ingabo z'abantu bahagarara badatsinzwe n'urukundo bwawe murwanizi. Amen. Mugumize ukuboko hejuru. Hari icyo Imana iri kwirakora. Amen. Haleluya,
Haleluya, haleluya. Yesu yongera guparametre, yongera guparametre mu izina rya Yesu. Ibintu bitari byo, ibintu njako, ibintu uvuga, ibintu ukora. Amen. Haleluya, haleluya. Imana ikubahane, takaroi, tukiragezai. Imana ikubahane. Amen. Mumanure Yesu abaheze. Amen. Hallelujah. 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 Yesu akubahane mwene data.